Yes, nkundira ndakuramutse nshuti mugenzi w'ibiganiro bya Induru TV, nkundira ndaguha ikaze mu biganiro byacu. Sanzwe ubizi yuko ari bari he kugira ngo tubamenye, bari he kugira ngo tubakanya nabo biyerekane imbere yanyu. Je banyita Jean Allen, iyi ni Induru TV. Urabizi yuko namamari as my name nkuko usanzwe ubizi. My name is the real, not a fake. Ariko kandi ndi kumwe n'umwe mu barapa bikora neza kandi n'umwe mu bantu basanzwe bafite ibintu basanzwe bakora. Yitwa Bonanka, ndaguha ikaze cyane. Amahoro. Mumeze neza ariko? Ni sana ndakomeye. Ni bon sana. Kuri ruhande rwa kabiri hariya bimeze neza. Ni sawa kabisa n'ubu niyo mvuye. Ya ibintu bimeze neza. Onka nkuko byamurabizi n'umwe mu baraperi duheruka gukorana haraciye iminsi mugabo na hatari mikesi myinshi cyane wo kwibutsa abantu Bonanka ninde mu cyane. Bonanka nkuko babizi ni umuraperi umuririmbyi mushasha, rappeur compositeur nkaba ndi nkuko nabivuze naje mu muziki as a professional artist nk'umuririmbyi abikora nk'umwuga muri uyu mwaka wa 2020 nkaba rero nahirwa ni mahirwe yo kugaruka muri Induru TV urumva ko ari ibintu biryoshye cyane. Twibutsa ariko baradukurikirana zimwe mu ndirimbo bamaze gusohora nizingahe nizahe hari indirimbo kuva muri 2020 namaze gusohora indirimbo yitwa niyo twakuriye, hari indirimbo w'urugo, hakaba n'indirimbo nshasha ishobora gusohoka umwanya wari wose iri muri studio, n'indirimbo rap iheruka gusohora n'amasanamu yayo urumva ko ibikorwa ari byinshi. Hanyuma ejo nari muri studio urumva ko ibintu bikorwa ariko ndakora no mwaka wa 2020 kugira ngo ugene neze kurusha. Umaze igihe atari kinini nya cyane uri kurakora nka professional artist ariko wari umaze igihe uri kurabikora nko gufyina ariko mu nyuma uno wabijemwe nk'umwuga. Niza nzitizi ubona muri kano gakino? Kano gakino cyambe nuko navuga iyo uri kurabikora wenyine ku giti cyawe ubikora wifyinira uri kwifyinira nyine nta kintu ushikako kubera nturonka iyo uwo mwanya wo kubikurikirana cyane byose. Mugabo iyo umaze gufata ati ngoma nabikore nk'umwuga urarondera abantu hirya no hino bagufasha. Nk'ubu rero Bonanka ntabari ngaha kwizina giwe mba ndi kumwe n'abandi bariko baramfasha ahantu uvuga nka Ding Dang ashaka kumfasha muri ibina biriya nuko ingufu zacu tuzigiye hamwe tugashobora gukora ikintu kizima kurusha uko byahora imbere aho wasanga sohora indirimbo rimwe mu mwaka rimwe mu myaka ibiri. Mugabo no musabona ko mu mezi hafi 9 heze indirimbo shaka kuzitandatu zigomba zikoroke zizoba zikorose vuba cyane. Bonanka iyo uri kurandika indirimbo ni yihesije canke nikiye kintu wisunga uba wandika ushaka ko ubutumwa bwa bushikira bande muri make? Iyo ndiko ndandika kenshi nandika ndavye nibihe babandi bavuze nibihe batavuze. Ivyo ndakunda kubikora hanyuma nkavuga ati ubukeneye kuvyumva ninde n'urya muntu wese ashobora kuronka telefone aherereye ashaka kuronka radio aherereye hanyuma ivyo bintu yumvise muri iyo ndirimbo bikagira icyo bimusigariyemwo natomeye ati wini Bonanka petete kubera ko mu ntango yabigoye mbwa akavuga ati ari indirimbo kanaka yambwiye akajambo je ndakunda kuririmba ku buryo nsiga nimiburi buri jambo rimwe umuntu avuga ati indirimbo harimo akajambo kandi ku buryo nsiga ijambo umuntu aryumvise avuga ati hari akajambo kankozeko nirihe jambo maze kwandika ukumva ko ryakoze ko abantu bakakwandikira bakakubwira ati ibintu byari bimeze uko iri jambo wavuze waramvuze mu byukuri. Hari indirimbo twakore duherekwa niho twakuriye urabona ndavugamwe byinshi ari hano mvuga ati mama ntukigimihari ngo nuko wamvyaye uvukira mu star kugira ngo ubyaze ukeke biragenda nabi banze tugire kuvuge muri yanyu mvugo nyene y'abarapa. Indirimbo niho twakuriye ivuga ati chana verse yako ni sawa Diriki wanyu aka Bonanka umwana wa Kailo umwana Mola ndiwe mwana yateseka mu buzima ariko inshallah zopambana kandi zoshika mama ntukarire ngo navukiye habi nzogwana ni laugh ndagufasha we na dari ntukigero gimihari naravutse ngo ngufashe dupambane ni hali no money no life no school no laugh no homie no peace ibyo byose turabizi no retreat no surrender mbere niyo tuja God is a defender big up kubabire muhangana na life from morning till gire reka agenda babwire uko niko twabisanze ariko ni ngombwa tubihindure. Iyo niho twakuriye. Yes, utumwa watanze muri iyo rap ya cyangwa muri iyo verse yawe n'ubwo hari abantu bashobora kuvyara ugasanga umuntu avutse umuvyeyi akilamenta ku mwana yavutse ntacyo mfise ndamuha azobaho nabi nkuko nabayeho nabi. Mugabo ico gihe je nireshira muri iyo situation yuko umumere ariko aridogera impamvu yamvyaye. Mugabo niyo cyambwiye ati mama ntukarire ngo navukiye habi nzogwana ni laugh ndagufasha we na dari icanzanye sinaje kugira mbeho neza naje gufasha kugira ngo ubeho neza. Naho nosanga ikibisi kuvuka ikibi no gupfa atacusize urumva reka rero jewe ngwane life ndayisigara nziza kurishiko wayisanze nawe uvuga ati je vraiment naho narushe umumere cyangwa umwana aho numva uri gukora kuri wa mugani ngo urukwavu rurakura rukonka umwana. Yes umuntu rero no kuvyara aho ndavuga ati mvyaye uruvyaye Imana iraguha
n'ivyo umwana azorya rero abantu ntibitinye nico kintu nasigaye harimo abantu baho baranyandika ati kajya kantu vraiment mpanda kimva ati ne kubera iki nagiye kuvyara hakiri kare bikinga ati no urya mwana n'ujya umuhari igituma yavutse igituma yaje kirahari. Yes, bwana Onka ndumva urugendo rwawe rumaze kuza buke bukura amaze gutera imbere uraronka abantu bakwandikira bakakubwira bakaguha feedback ingene waririmbye imisari yawe yaradufashije muri bina biriya biranyubaka iyo mvise nijiriwe biramfasha mu kwiyubaka cyane iyo numvira indirimbo yawe nigiki kintu wowe wifuza gukora uvuga ati n'imiburiburi nubwo byoshye ko n'umunsi nkava muri no muziki ndifuza gusiga nkoziki ya ibintu nifuza gukora ni byinshi cyane kandi nabona bivuze hari nabazo bibaza ngo bona Onka ngo ariyemera cyangwa iki si kwiyemera jewe ndashaka yuko izina bona Onka azoba ari izina umuntu agyumvisa avuga ati irya zina ryarampaye akazi azoba ari irya zina ryaramuhaye akazi kanaka Liga zina ngiye gushorera hajya ahantu ndumva yuko mbafashije byose bihawe n'umuziki ariko yes I ndumva umuziki nivyo ari gihe ushobora umuziki kutamfasha kubishika ko ningoga mugabo ndashaka gufashanya n'ibindi mugabo nkavuga ati ego ariko umuziki nkabona yuko hari ikintu wubatse izina ugasanga mbere ejo bavuga ati erega omega nkuba wacitse bakavuga ati ka bona nkavuga ati reka dutange amapoto iyo ngaha ndayemeye yose umuririmbyi wo karatanze ipoto kuri barabara ego nkagena nkagura ivyuma vya regidezo bagashinga abantu barenganya kavuga ati aha tubikesha bona Onka ikiza bona Onka ifite kugira amashika kuri izo ntombero zose nishaka icambe nishaka nivyo hanyuma nukugomba kwimana ego kugomba kwimana burya rero umuntu ashaka kwifuza ikintu nivyo mugabo imana ikuri inyuma ibintu byose birashoboka rero ndavuga nti mana ibintu ndabikeneye ariko mfasha ndabishikeko ariko byose ariko peut-être bose barasenga ariko hari bamaze gusenga imbere yawe mbere n'imbere yuko uvuka batarashika kuri ivyo bifuza gushika ko barahari mugabo jewe rero si cyakumira nk'abandi kuko ndi bona Onka ndazi ko ari abandi utazi uze baririmbyi benshi batitwa bona Onka kubera kino je ncangenda nkabo oya kubera kino ni imana itubonye ibona abantu benshi mugabo no musi ko turaganira imana yavuze ati ariko aganira nawe Onka reka rero nanje Onka kujya nahaye naka reka nandi ndamuhe Onka shakike ikimu difference n'abandi ico nico nkeneye uriko kwereke kugira ngo ushike ku ndoto za canke ku ndoto nkuno musi dufatiye muri music no kuvuga yuko nk'ubu turiko turakora indirimbo nyinshi ziko zasohoka n'ubu ndi muri studio abashaka gusohokana be n'amasanamu cya kabiri ndiko kujya nakubwira ati kera wasohoye indirimbo gasanga nta n'umuntu umwe ayimenye mugabo no musi ndafise amahirwe ndashaka kuja mu Indundi TV bakamenyekanisha ibikorwa byanje ndashaka kuja kuri web TV atandukanye amaradio kantumako ibintu nk'ivyo hanyuma ikindi naco ari ukuntu ndiko ndegera n'abandi bantu apart yaba ariko ramfasha nka ding dang ndiko negera n'ama maison yubatse izi nkavuga ati jewe ndashobora kugufasha nka kugira pub ukunuku nkasohora indirimbo za pub aho mbere mbona abantu benshi ariko bavuga ati okay tugiye kubigufasha kugira ngo bishoboke ejo ukoze kumva bona Onka ariko ararapa indirimbo hageze inyubako kanaka canke entreprise kanaka ntibazo batangare ni imwe mu nzira ndiko ndakora kugira ngo shobore gushika bimwe mu bikorwa uri kurakora amwe mu produit uri kurasohora abantu bayakira gute kugira ngo nanje cyangwa uri inyuma ya kamera cyangwa uri karatura abakuru no munsi akurikiranye aravye Onka akavuga ati nifuza guha deal Onka ibikorwa bye bikurikirana uko kugira ngo ankwege icambere nukwandika hari abantu bafata igikorwa cy'umuntu antakorije ugasanga arabyusa uko byumvise akandika jewe ndavyuka nkandika mpejeje abantu bavyakira gute rero ni wanditse ivyo bavyakira neza cyane kubera ko ni ibintu mpejeje kwandika nkongera nkakosora abantu bavuga ati ibintu ni wavyanditse vyagenze gute hanyuma iyi rap wayikuye sinzi ko ari abantu benshi bakunda kumbwira ati bona Onka c'est vrai rap wiganande ntabwo ati jenaje ntawe nzi urumva kubera ko nza kubwanje nzana style yiwanje nzana ibintu vyiwanje kuko sicha kuririmba nkanaka ni hamwe nawambwiye ati abandi barasenga bakagira ati no basenge bareke mugabo jewe ndafise nanje inzira ziwanje kandi Imana izozimfasha kwise kwizera ya Onka ati ndafise inzira ziwanje ni nkuko duhagaranye ngaha Imana cyangwa ariko aradukurikirana bavuga ati aranahagaranye na bwana Onka yes I Onka hamwe uno munsi wogira amahirwe yo guhura n'umushikiranganje atwaye igisata cyanyu yeah cyangwa ugahura n'umukuru w'igihugu ikibazo cya mbere akubaza ni wifuza yuko dukora iki kugira ngo igisata cyanyu gitere imbere kandi ico cifuzo cyawe kica kija mu ngiro bakubwiye ikibazo icifuzo kimwe akanya ni gwawe gana n'umushikiranganje ikintu cya mbere je novuga nuko twogena amadeta dufate peut-être rishatse kumbaza kumezereke entertainment umuziki kuri entertainment icambere ikibazo kiri kuma amashirahamwe urabona amashirahamwe arashobora kuba ariko arakora mu kino gihe
ugasanga n'amashyirahamwe atigera ashira ibikorwa byabo byo kumenyekanisha mu basani ko basani baririmbye cyangwa abandi bantu baratuma ikintu kimenyekana hirya no hino ugasanga yuko umuntu dufate nk'akarorero umuntu bamushyize hajya ku ifoto kana ugasanga bashiyeho umustar wari hanze mugabo bashyizeho umurundi ugasanga byo fasha ugasanga rero marche z'abaririmbyi uko ingana kose zikamya ati uyu n'umuntu wiwacu tuko turamenyekanisha amara tuza kumuhemba twiyumvire aza kugaburira abandi ntaza kugaburira abanyamahanga niyo ubaka boutique aherereye ntazosumwa abanyamahanga n'abarundi kubw'ivyo rero reka tumuhe ibintu binini nukuvuga rero cyo mino bita loi sur le sponsoring sponsoring ikabaho hanyuma cya kabiri kwigisha abakora mu entertainment baba baririmbyi abacapa cyangwa iki bakamenya eske ivyo dukora ni biki ni gute twobiha agaciro kuko no musari abantu ariko batanga ama produit atari meza kubera ko bavuga ati je m'enfu nani cyo ndahakura mugabo cyo gihe umuntu amaze kubona yuko ashobora gutwarwa n'inyubaka kanaka cyangwa entreprise kanaka kugira ngo amenyekanishe ibintu byayo ndazo musi nimba yahora yandika indirimbo mu minsi 2 azandika mu minsi 5 kugira ngo atange ikintu kimeze neza mu ncamake nuko guha sponsor yihabe hanyuma abaririmbyi cyangwa abakora mu entertainment babedike kuko nabo nyine bafise responsabilité tari nto muri umuziki tuko turakora leta irabafashije ego ku bwanyu igihugu kiza kunguka iki biciye mu kazi kanyu icambere turadandaza ishusho y'igihugu ego ari umuntu ashaka kuvuga ati jewe nk'ubu nk'akarorero twaramaze plus de 10 ans turi mu ntambara isi yose izi yuko abarundi babicana bagirana mugabo no munsi washaka kuvuga ati okay reka dushe entertainment imbere umuntu akava muri Etats-Unis kuko kera yashaka kubutaza mu Burundi kubera ko yavuga ati ni igihugu bicana sishobora kujayo mugabo tushize entertainment ikomeye ndazi umuntu avuga ati non je vais voir ico gihugu harimo kanaka bararirimba ni comment est-ce que abajya baririmbye ko mbona bavumye cyane ni gute nubashikira ni gute nubabona reka ngire muri ico gihugu aje hari amahera atanga kubera ko ashitse afungura ivyiwacu atembera iwacu ico gitoro cyangwa izo mfungurwa abari karugurira abantu biwacu ni kuvuga twebwe twadandaza ishusho makungu entre temps twashobora guparticiper ma organiser mantuzenye ma event matandukanye mu gihugu ugenda ufise idrapo ry'igihugu cyawe urumva abantu bakavuga ati c'est qui je muntu avuye hehe ugasanga abo mu Burundi urumva ugasanga aha hose Uburundi bwabuvugwa umuntu acavuga ati cya gihugu ni igihugu cyiza cyo twaramvuga nti bigenze uko byo byiza cyane gusonga asante sana mbega we nyishu yiwe igufashije iki mbega mu byukuri ibyokorwa bivyo muri commentaire atagitutsi mu bugwa neza ntangere kuko uri murundi wifuza ko murundi atera imbere uri murundi wifuza ko ishusho y'Uburundi riboneka neza ritabonekamwe imipanga ritabonekamwe imbugita ritabonekamwe amasasu gira comment imeze neza hama shenga kino kiganiro ariko bona onka hari kibazo cy'aba DJs n'abaririmbyi ubu byavuye mu bamenyesha makuru n'abaririmbyi byagiye mu DJs aba rappers ni mukunze kuboneka cyane nk'abantu bifuza ijya promotion cyangwa ikaga gateka ku ba DJs kubwa y'intambaro bivuga kwiki icyambere kuvuga yuko bitaraba baraperi sivyo navuze umengo siho muri icyambere cyo novuga cyo nuko abaraperi hari ukuntu bagenda bihenda bakavuga ati muziki wacu ndashobora gutambwa cyangwa gutambika niko bavuga mugabo arihenda umuziki yaho rikorwa les années 80 zaba 50 zaba Tupac ba BIG iratandukanye iyo tuko turakona umunsi twebwe icyo dukora ni le marché isoko abantu bariko barondera iki ni kubera iki uno munsi mu R&B agiye muri concert ahembwaya jewe ndi mu rapper nka cyahembwa igice n'igice ntugishikane c'est parce que peut-être bayitamba cyangwa iki kubera iki nawe utoririmba indirimbo rap kagumamwe mugabo mu mudiho abo bantu bashaka biko birashoboka en Tanzanie sivyo barabikora ugasanga umuntu ni mu rapper vraiment umwe bagati umuntu n'umuraperi mugabo gasanga indirimbo y'ibiri ikora cha muri club kubera iki of course yes kubera iki ni indirimbo ikajana n'igihe we ariko targetinga marché hanyuma ya visibilité yiwe ya visibilité y'igihugu ciwe kuvuga ati gasanga umuntu yicaye ngaha ni mu Burundi ariko arumviriza darasa mu Tanzania kubera iki wewe uvuga yuko ushaka kuririmba old school muri 2020 peut-être ayo raison mugabo kandi ni wiyumviye n'uwo mu client ariko aje hariya rero iyo ntambara ni ya twese abantu rero baba abarendbiste baba aba rapper ni batanga ikintu bashaka ko bavuzwa muri club ni batanga indirimbo ijya muri club nibaza babandi bavuga ati nambaye costume ku mucanga rero ushaka kuvuzwa muri club est-ce que wa présence indirimbo za club niyo zi présente ça va
Okay, bona onka ni igiki cyo kugwa kugira ngo kuko hariho bamwe bari kwavuga ati umuziki w'u Burundi uvuzwe ibice 80 kwijana, abandi ati uvuzwe ibice 90 kwijana, hari n'abandi bavuga ati uvuzwe ibice kwijana kuko natwe tugomba promotion hariya turariha. Ko bwawe wumva ho kugwa iki kugira ngo umuziki w'u Burundi wumve yuko cyangwa umuririmbyi w'umurundi yumve ko ariko harahabwa agaciro kanini nya gusumba umuziki w'u Burundi? Ikibazo cyo kuvuzwa je si ikibazo muhambura nk'ikibazo nk'ibindi bibazo, kubera ko abantu bavuga ngo je indirimbo yiwanje bayivuze ku bice ibi nibi, naho bovuza indirimbo yawe incuro 500 kwijana utanze kalite itariyo ntuzomenyekana kandi ntuzokundana, kubera ko ngo watanze ibintu bya fake, kubera ko bagusiporse gusa, kubera bagusunitse nk'ikigo. Kutamenya kuririmba no kutamenya melody abantu bashaka ni urwayi buri. Nikiri ko nakubwira jewe nk'akarorero uraza aho nkora ndafise ibiganiro nk'ivya entertainment, uca usanga ndiko ndakorana n'abantu babandi uvuga ati none nkanyumva ndiko ndarengana ahantu nkumva indirimbo nkavuga ati no indirimbo ya Tesa reka ndayitware hariya, ugasanga umuntu awenzi mugabo kubera ko navuze ati ya Tesa nkayumva yuko ari nziza, ugasanga ndiko nayikoresha. Urumva icyo cyo mvuga nti abo bantu niba duhe amakalite meza, sivyo? Abantu dutanga amakalite meza. Sinibuka rero ko ikibazo ngira ariko asorienta sinzi ko nyibutsa bariko bavuga ati umuziki w'urundi uvuzwe ibice byinshi, ndiko navuga rero icyo rero cyo kibazo twebwe nakubwiza ukuri nk'ubu uzane indirimbo nziza naho yoba ari imwe ndazi ko yavuze iminsi itari mike, amaradiyo yose ararayimenye. Bavuze ati playlist ya Trace irashobora kumara indwi ari yayindi nyene, kandi indirimbo zitarenga 20 ari za zindi nyene. Abandi bavuga ati ibina ibice byose nuko iyo ushatse kuvuzwa muri Trace uri umurundi barakubwiye ko indirimbo imeze neza ariko barayivuza, ariko ngo gute umurundi yo judginga ivyo uri atajudginze? Bon, imviza nakubwira ikintu kimwe, ivyo cyo kuvuga ama pourcentage tuko turagaruka. Jewe pourcentage icyo mbona nukumenya est-ce que muri yo pourcentage uri kwatanga est-ce que ni qualité, kuko ari gihe twovuza indirimbo z'abarundi ku bice byinshi uwo munsi ntakumvirize kubera ko bavugije nibitari ivyo nibidakwiye kuvuzwa. Abantu rero nibaduhe umuziki wa qualité, umuziki mwiza, hanyuma tushire hajya. Abantu ntibazomenya, nta munyemeshi makuru uzobwira ngo vuza indirimbo ku bice ibi nibi wenyine azovyibwira conscience yiwe azovuga ati indirimbo yanakirateza ntazoronka umwanya kuja hanze, kiretse ko azovuga ati okay reka tuende akarubrike aho tuzovuza indirimbo z'abanyamahanga, ico gihe birakunda. Mugabo akiri mu ntango azovuga ati izi track ziko zirahitinga nizo nkeneye imbere ko niwe azovyibwira conscience yiwe, si umuntu uzaza kuvuga ngo toranga ibiki kugira uvuze no. Nico gihe rero bigenda cyo tone kakubwira abantu kwanza nibanza duha ibintu byiza hanyuma qualité hanyuma twebwe ibindi bizikora vraiment. Habeko ravuga yuko urukundo mu baririmbyi rataruhari ati amigenderane myizi hari hagati y'abaririmbyi ari naco kiri muri bimwe mu bituma mudashobora gushika ku rugero rushimishije. Kubwa bivuga ko sinovuga ko atarukundo ruhari, mugabo ico no kwita nukutamenya. Abarinzi bacu barafise kutamenya urukundo bashaka kuba rutahari, mugabo ubwenge ubumenyi ni kindi kintu kibuze. Urazi gituma umuntu ashavuga ati ndi umwe akavuga ati okay jewe ndabona nkakore muri Tanzania bashavuga ati okay uno mwaka itariki nizi hazoba inama y'abaraperi bose bongo hip hop. Urumva abaraperi bose bakegerana bakaja mu nama seminaire bakaganira vyerekeye hip hop, eske hip hop imeze gute kunuku. Urumva twebwe rero uwo muntu ari ngaha ataraba petete biba handi aguma yiyugaranye suba ngo yanka ubundi mugenzi we ariyugaranye kuko ntazi nibi biko biraba, ntazi nicyakerego, kandi abantu bacu usanga batari innova, ntashaka kumenya nigiye kishasha, ashaka ko aha bisanze ibintu bigumaho kumwe twabisanga ariko tuzobisigaho ya shika uzane tushe yiwawe ugende ubundi ashire kuyindi. Urumva aha turabisa abantu bashaka kuorganiza iyo ntuzenye izo rencontre hava toke ndakeneye ko abaririmbye aha naha duhura ukunuku ndazi uri umuntu dopwa kuko cyabafise amikade musicien ifise uruhara rungana gute kuri ico kintu? irafise uruhara rutari koko amikade musicien irafise aba membre abo nabaririmbye nyene uvuga ati uno munsi turakeneye ko tuganira ku vyerekeye ibi nibi ndazi hoza batari bake, hanyuma uno munsi ubikoze bikareisisa ndi sure certain yuko misiza uzohamagara barenga bakaza nabazo bari ruguru bakamanuka kugira ngo bakurikirane ivyo bintu, hanyuma uwo munsi mweshanja mukugura imitima apana ko kwerekana mukaza nk'abantu b'abaririmbyi mwese omene nivo ego apana kubona mukaza mwese muvuga ati ego hanyuma mukicara hamwe kwarago mukaganira kandi ibintu byoshoboka cyane. Niyahe message ho mu Rundi ariko gukurikirana muri kano kanya? Message nuko tuzi yuko abaririmbyi benshi
bariko barakora n'ivyo mugari n'abarinzi benshi bariko badeseva public kubera ko bariko barata umwanya mu bidakenewe urumva bariko batanya umwanya mu bw'ubugorane butariho nivyo ingorane zihari kuzivuga nivyo si bibi mugabo kandi nivyo dutwara umwanya ariko nitwiyumvire comment est-ce que bishobora kuvanda ivyiza dufise kuri no munsi turi expose cyane problem urumva qualité est-ce que problème nizo dukweza gushira isi yose menye ko dufite ingorane est-ce que nitwo kwicara hagati yacu navyo bamwibanga mugabo tukabiganira ivyo bikagera iyo hanyuma ivyo vyiza tukabivanda handi urabona manda kugira ikintu kimwe umurundi avuye ngagipa mu France agiye kwifotoza agenda kuri Tour Eiffel ntagenda kwifotoza Bose abone ko yashitse mugabo ntagenda barafise ruguru naho nyene barafise ariko nta misozi barafise ahantu hari reculé ahantu usanga atamwega nkubu hari atamiki baho ni buraya ariko nashobora kugenda hariya kwifotoza yavuga ati n'abarundi heraba ahonje ashagenda kujya Tour Eiffel mugabo umuzungu ajino ntagenda ngaha muri Novotel ngo yifotoze atagenda ku misozi no kuvuga yerekana Afrika ukwiri natwe twerekana abazungu ko baturuta est-ce twe nta heza dufise ni cya kintu rero abantu bavuga bati gusanga umuntu muri ko mararirimba arinje 20 ans 15 muga mwaganira ugasanga ntaka ya byo ntaho bishika tekana wewe uri umuntu de legends shira agapira hasi hamagara uwo mwana hagati yanyu entre deux amemedia atabizi umuganire haba rigenze neza nimagira ikintu ciza abari cyo guhamagara ama radio uhamagara abantu cyangwa mesha makuru werekana ibyo byiza mugapana kuza ku expose probleme ngo de mwangu siji nini byo bintu gushika gari nicyo gituma rero duteza kumenya icyo tuko turavanda est-ce que tuko turavanda ububege icyo dufise cyangwa duteza kuvanda ibiza dufise est-ce que ibyo byiza birahari nimba bihari kubera atari byo twovanda nuko juste ko novuga je naze yuko no gushimira cyane ariko kandi kuri kumwe mpora ndayibabwira #ibyiza by'iwacu bikaba imbere tureke kwa maturi mu ngorane tureke kwa matwereka yuko tubabaye cyane mu gihe hari imyaka myinshi yahabaye hari bimwe turiko turasubiramwo uno munsi byavuzwe mu myaka 10 iheze byavuzwe n'abantu batakiri muri kano kazi byavuzwe n'abantu benshi ariko kandi bivanye nuko wabivuze atanga uvu mwamuhaye bivanye yuko uwabishikirije atagaciro mwamuhaye ntabyo twigeze dushikako ariko uno munsi bamwe bariko baraheza umuziki bamwe biriko biragenda imyaka igenda niho bariko baragwana onka je nibaze ko no gushimira cyane kuri ariko imbere ko ngenda iyo mission ni numuhaye gusa ariko akantu kimwe hariho track ndiko ndandika shobora kuzosoka vuba ni track twagira dushike ko neko manza gushimira ku manuru utanze kwa mwakoze cyane kwa mwatwakiriye ni byiza cyane oya nshimye iyo mpanuro utanze sindagusezera mwakoze cyane ko mwashimye niko bimeze bwana onka akaniko kanyereye turahejeje kwigira hamwe ibihanze umuziki w'Uburundi uratanze inyigisho babandi bose uri kwagira ibi nibi uratoye inyundo kubisemwa mugabo uci utanga ico twokora ibikorwa byawe rero uri kutegura iki abakunzi bawe utarakurikirana ibikorwa byawe gukurikirana hari indirimbo d'abord ndiko ndakora izo ganira kuri abantu bagumambaza vyerekeye abaririmbyi ukunuko hari indirimbo ndiko ndakora nibaza ko izoba ibareba canke ibaraba ndiko novuga yitwa Superstar ko hari gihe ushaka kumenya ninde ari superstar ninde ari inde kubera comportement iyo ndirimbo rero nibaza ko vuba cyane izosohoka ivuga iti sivyo nindari superstar kombona bosari bisanga nindari superstar kombona bigire bahinga nindari superstar kubashira umuziki mukaga nindari superstar nibuka kera narindi Nick Dave cyacu nabandi bakora umuziki ugakunda Burundi n'ahandi bafatana mu nda takuraba ngo benda gusumba bagafatana mu nda tarukunda nje umwana abububikanga ariko message je nayumvi nindari superstar kombona bosari bisanga nindari superstar kombona bigira bahinga nindari superstar kubashira umuziki mukaga nindari superstar nibuka kera narindi Nick Dave cyacu nabandi bakora umuziki ugakunda Burundi n'ahandi bafatana mu nda takuraba ngo benda gusumba bagafatana mu nda takuraba kuza canke umwana abubushinga madem canke bakishinga inzoga hama ngo win the game we never be the same urumva iyo rero very soon it will be dropping. Uheruka gusohora yitwa rapper. Rapper. Uvuga ibiki? Kurikirana yabe gute? Rapper ni indirimbo abantu bambe kubera iyo ndirimbo niyo twakuriye
urugo bambaza bona kaninde ibiki cavuga ati reka nidondore ndivuga ndi umusirikare umuhanzi ntambwe kiremesha ku rugamba ndi ubunyamakazi dumwigisha reka nigishije ibamba ibintu nk'ivyo niragira ivuga kugira abantu bamenye niwe ariko araza ninde umucamake ndidondora nkabwira abantu ati mwebwe nimba mutari muzi ko nje undaje kandi ndi live nimwitegure duhangane cyangwa musubire inyuma je mbandanye umuziki wa rap hariyo agaciro utarahabwa mu gihugu cy'u Burundi kubwa uri kurakora rap niwumva ko hari igihe bizoshika naho gacika intege par contre rap nibaza ko ari imbere kurusha ibindi kuko jazi gituma uzabage wa R&B bose wamubona dufise ngaha wemera tugende muri concert yaririmba R&B aruko hip hop yaheze kuko barageze kuba bari muri rap mugabo avuga ati je ngoma mvyira umuzuka acaririmba rap kuko bazi yuko abantu bace basara onika ngo ntarota ahe baraka subukwe ndagushimiye nije nabashimiye cyane asante sana reka ndakubwira ko genda gukunda cyane HD behind camera my name is Jean Allen Waki ziosha nyota wezidi ibada Mwenyezi Mungu atabariki. God bless. Bye.